Mpawenayo Pascal arongoye quartier Nyabututsi numwe mu ndongozi zamaze gufata iya mbere mu kwereka akarorero keza abo zirongoye na cane mu gushira mu ngiro akama k'umukuru w'igihugu aho ahamagarira buri murundi wese korora inkwavu n'ibindi. Aha tukaba twamusanze ku rugiwe ruri ku mutumba Nyabututsi ikomine n'intara ya Gitega, akaba yaratuyagiye uko yatanguye ubworozi bwiwe. Ndabutanguye mu 2023 none natangura kwiyumva ico ciyumviro cyo korora inkwavu dufashijwe na nyene icubahiro twumvise akamo yari karatera abarundi na cane ahimiriza n'indongozi. Je nanje rero naciye sanga navyisanzemwo, nsanga sinoja kubiri n'ijambo se ndavumereye, nanje nsanga rero ico ciyumviro nakigiyemwo ndagerageza naho bitari vyoroshe. Nk'inyubako ni usanga bigoye cane ariko ndiko ndisuganya muri uwo mugambi w'ubworozi. Naho ubwo bworozi bw'inkwavu buriko butera intambwe ishimishije, intambamyizo ngo ntizibuze. Mu bisanzwe ubu bworozi bw'inkwavu intambamyi nyamukuru tubisangamwo no gupfa cane, no gupfa na cane imyaka z'inkwavu irapfa cane. Aha nyine ugasanga iriko yicwa n'imbeho rimwe na rimwe ivyo twiyumvira, ariko hari igihe usanga yapfuye giturumbu gutazi icayishe. Mugabo je ndiko ndaraba ubu hariho ingwara ikunda gufata aborozi b'inkwavu bataramenya, ingwara y'amacugane. Ingwara y'amacugane je niyo ngomba guhangana nayo, kuko ahanini ndiko ndaraba ubukwavu bupfa ntumenye ikibwica. N'ingwara hari n'igihe usanga atani ushoboye gutahura n'ingoga. Mugabo je nkubitije agatima ndabona ko kenshi inkwavu zo ngaha iwacu zicwa n'amacugane, kuko ni inkwavu ziva hamwe, aborozi benshi bazigurira hamwe, ugasanga ruguze kumuhana kanaka undi akarugura kumuhana kanaka, akibaza ngo ntizivukana. Mugabo ugiye kuraba mama ukiyo zagiye ziratandukana ugasanga zapfuye ko ahantu hamwe. Niyo mpamvu jewe no munsi ndiko ndahangana n'ivy'amacugane kugira ngo ndabe ko n'inkwavu zipfa zogabanuka mu kugura inkwavu ahatandukanye atari mu karere kamwe, nko ari zo nakuye mu Giheta, ari zo nakuye Bugendana. Ni kuvuga nk'ubu nguze izivyara ngaha isuguru zikura zirongera mu yindi komine. Urabona y'ingwara ziteye n'abantu babona ko hagira igihe hakaza ingwara zivyaduka. Mugabo dutegeye tubandanya duhangana dukinga, kuko twebwe dukoresha ikintu cyo gukinga gusumba kuvura. Ni kuvuga nka je nsanzwe ndi n'umuveterineri n'ivyo nize, sinabigiyemo ndiko ndatomboza. Ndafise uko nize nshobora gukingira ibitungwa vyanje ingwara iyi canke iriya bivanye n'ibihe tuba tugezemwo. Nkavuga ati muri bino bihe hariho ingwara zikaririki, muri bino bihe hariho ingwara zikaririki. Je niyo mpamvu kuva ntanguye sindiko ndapfisha ibitungwa vyinshi, kubera ko rimwe na rimwe nsanga nagiye ndakinga. Mpawenayo Pascal agatera kamo abenegihugu arongoye kumufatira k'akarorero abajejwe intwaro nabo gushira mu ngiro iry'umukuru w'igihugu aba yavumereye, gutyo bibera akarorero abo barongoye. Abenegihugu turongoye je mbere kenshi nkunda kuza ndababwira, nkabatumira bakaza bakaraba aho umugambi ugeze. Hari abavuga ngo ibintu byo boshobora, nkababwira yuko buke bukomeza igihonyi. Buke bukomeza igihonyi, nkababwira ati twebwe kitugora tugomba gukora ibyo umuntu babonye yakoze rimwe, batazi nawe umwanya vyamutwaye. Ndabahanura ko bokora buke uno munsi kubaka inzu zibiri, ejo kubaka zitatu, hirya yezo gutyo, kuko kubikorera rimwe usanga bigoye. Hanyuma ndabahanura kandi ko burya umukuru w'igihugu yavuze abavuze. Nkabahanura nti kirya umukuru w'igihugu yavuze si kuri gusa. Korora igitungwa, kuba ufise igitungwa mu nzu gifise akamaro kanini cane gusumba kuba utagifise. Urabona aborozi bini wacu naho turiko turinjira mu gisagara benshi baracara birimizi. Ugasanga rero umworozi iyo yoroye ashashiramwo no kurima, ugiye kurima birakorohera gusumba umwe
atorora kuko amase ubu yifitiye, ugasanga ni inyungu ije wowe utaziga mugabo ugasanga iraje, ugasanga iraje. Naha rero mubo turongoye tuguma tubahimiriza, je kenshi ndakunda kuzana ca mbere ni kuborozi batungiza inkwavu, kuko mu minsi na komini rikadufasha kugira tugiye rusasuma ko batunze inkwavu, ubu turiko turamenyana, nkacaho nkaraba, hari n'abambwira nkaja kuzibavurira, aho hose ngenda ndahanura umworozi ati aha wohinyanyura gutya, aha wohindura gutya. Twebwe tubishira mu ngiro kugira ngo bitubere akarorero ko turongoye, kuko uno munsi ntuza kubwira umwene gihugu ngo umukuru w'igihugu yavuze korora inkwavu, unene nimworora inkwavu namwe, kandi nawe atazobabona. Mugabo iyo umwene gihugu mubwiye uti orora inkwavu muraza murabi wanje zirahari, irabingene nazubakiye ndazigaburira gutya, biroroshe gutera gukwirikira, kandi biroroshe no guca yumva uwo mugambi n'ingoga gusumbaho ngo bimwigisha atavyo nawe ufise. Nayo gufatanya uburimyi n'ubworozi ngo bizotuma ashobora kwigisha abo arongoye gukoresha umwavu n'amaganga y'inkwavu haba mu mirima y'igikone eka no mu mirima yagutse. Nashimye gufatanya korora no kurima nibi biri muri wa mugambi mukuru w'igihugu yaduhimiriza kugira uturima tw'igikoni. Aha nukuvuga ko aha ndiko ngerageza bimwe vy'urukwavu. Aha ni ya mase y'urukwavu, nkaca rero njirako na ya maganga y'urukwavu. Aha ndiko ndagerageza mpima kugira ngo ndabe ko umwimbu niteze nkoresheje ubwo buhinga bw'amase y'inkwavu n'amaganga. Ninabona bimeze neza bize binyorohere kwigisha abandi barimyi mubo ndongoye kuturima tw'igikoni nk'utu canke ku mirima yagutse, ndabigisha nuko aya maganga y'inkwavu akora, kuko naje ndiko ndaraba umusaruro kw'izimboga ziri ngaha n'ibiterwa mubona ngaha birameze neza bivanye n'aya maganga y'inkwavu nza ndashirako. Ihangiro ry'uwarongoye Karitiye Nyabututsi ngo nuko umwene gihugu wese mu barongoye yotunga urukwavu. Ihangiro ndiko ndiga ni iryuko umwene gihugu ngaha Nyabututsi uwo ndongoye wese yotunga urukwavu. Mbere jewe nkaba niyumvira ko hamwe nozigwiza vyonyorohera kugira udushira hamwe duto tw'abene gihugu, hanyuma nkabaha inkwavu nizo ziriko ziravuka, nkabaha inkwavu bakazorora, nkazibafasha kuzikwirikirana kugira ngo nabo baronke ico bakora, kuko no musi ugiye kuraba nk'abajene benshi no musi usanga birirwa ku marigara kandi ivyo gukora bihari. Ndiko ndiyumvira ko hamwe zogwira abajene mbona baguma batembera biyenzereza bakina amakarata bagira gute, nobegeranya nkongera nkaza nkabereka, kuko umuntu w'uno musi uramwigisha ukongera ukamwereka, hanyuma tukaraba ukuntu dutezanya imbere, kuko umwe wese ahari kubera uwundi. Mpawenayo Pascal agasaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gufasha bene gihugu mu kubaronsa inyigisho zikwiye kubijanye n'ubworozi bw'inkwavu kugira ngo umwimbu wisununure. Iruhande y'inkwavu Mpawenayo akaba yoroye n'ibindi bitungwa bigizwe n'ingurube, imbata hamwe n'imbeba z'ikizungu.